bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, reka mbifurize umunsi mwiza w'umugisha. Haleluya! Umunsi udasanzwe ku buzima bwacu, umunsi uhora waturemewe umunezero no guhimbagwa. Haleluya! Umunsi w'umunezero no guhimbagwa uganze ku buzima bwacu. Hari ijambo ushaka tuganira nawe kuri uyu munsi udasanzwe. Yanditse mu cyete cya kabiri Petero yanditse icyete cya kabiri cya Petero, igice cya mbere umurongo wa 19. Uyu murongo haleluya kurakora igitangaza mu buzima bwanje, nkunda gusangiza rino jambo. Ariko turafise ijambo ryavugishijwe, haleluya, ryarakomejwe kurushiriza, haleluya, mugira neza ko mushira ku mutima, amen, n'ikitara ryakira hacuze umwiza, amen, rigakesha ijoro rikageza inyenyeri yo mu guturuturu kizorandurira mu mutima yanyu, amen. Ngiye kubabwira ubushobozi bw'ijambo twahawe. Petero yavuze ngo turafite ijambo ryahanuwe, turafite ijambo ryavugishijwe, ryarakomejwe, haleluya, ryaravugishijwe. Hanyuma muri Petero aravuga ngo haleluya, Yesu, aya majambo yavuye ku Mana, yazanywe na Mwemu Yera, semeni amen, ngo nicyo gituma umuntu adakwiriye gusobanura bino byanditswe uko yigombeye. Oya, turafise ijambo ryavugishijwe, rirakomezwa, mugira neza ko murishira ku mitima. Mfata kubwire, umutima wawe wose ushira ku ijambo ry'Imana, umutima wawe wose wizere ijambo ry'Imana, semeni amen. Nuzoza usenga wizere ijambo, usengere mu ijambo, uvuge ku ijambo, haleluya. Ibyo ukurabona byose inyishu yabyo ijambo ry'Imana, haleluya. Turafise ijambo ryahanuwe rirusha ayandi yose gukomera. Bibiliya ni ijambo rirusha ayandi yose gukomera. Ayandi yose ari amajambo y'abantu bakomeye kuri nosi, babaye kuri nosi barakomeye, amajambo yabo yaribagiranywe nta gicibukwa. Ariko turafite ijambo ryahanuwe rirusha ayandi yose gukomera. Hari abantu banditse ibitabo, barandika ibitabo n'ibitabo, bari bakomeye kuri nosi mu kwandika, ariko inzandiko zabo nyinshi nta makuru yabyo benshi bafise. Ariko turafite amakuru y'ijambo ry'Umwami, haleluya. Ijambo rero ryavuze ngo muzamugize neza, ngo nimushira ku imitima yanyu, haleluya. Umutima wawe n'umatane n'ijambo ry'Umwami, sifa kwa Mungu. Muzoba mugize neza nimwarishira ku mitima yanyu. Mukundwa, shira umutima wawe ku ijambo ry'Umwami. Ico kintu kikubuza gusoma ijambo ry'Imana, uwo niwe mwansi wawe akomeye. Ico kintu kikubuza kumedita, kumedita ijambo ry'Imana. Bavandimwe, hariho n'abantu usanga bafite umwanya munini wo gusenga, mugabo bakaririmba gusa ijambo, bakariheza iminota 5. Mwarataye. Ijambo niryo rigomba kugira ikibanza gikomeye igihe abizera bahuye. Ijambo ry'Imana murishire ku mutima, haleluya, murishire ku mutima yanyu, mugira neza ko mushire ku mutima. N'ikitara ryakira hacuze umwijima, hari ahantu hacuze umwijima ku buzima bwawe. Reka mvuge ngo Mana, ijambo ryawe rigenda ryakirura mwene data, haleluya, niryo ryakira hacuze umwijima. Ijambo rizarishika ku mitima irushe ikaruhuka, rizarishika ahantu harushe ijambo ry'Imana, haleluya. Oh haleluya, n'ikitara ryakira hacuze umwijima, rigakesha ijoro, haleluya, rikageza inyenyeri yo mu bituruturu bizobandukira mu mitima yanyu, amen. Ndakwifuje gushira umutima wawe ku ijambo ry'Imana, haleluya. Shira umutima ku ijambo, n'ikitara ryakira hacuze umwijima. Bavandimwe, hari abantu ubuzima bwabo bwari hasi cyane, ariko barafashe ubuzima bwabo babuhuza n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi barafite ishimwe rikomeye. Oh glory to Jesus, amen. Ndagusengeye mukundwa, Imana ikuzuza inyota n'inzara zo gusoma ijambo ry'Imana. Ugira umwete wo kugaburira umuntu wawe w'imbere. Pawulo yaravuze ngo naho umuntu wacu w'inyuma ariko arasaza, ariko umuntu wacu w'imbere azahinduka musha uko bukeye. Niki kimuhindura musha atari ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rizamuhindura musha. Ijambo ry'Imana niryo rizamugira muzima, haleluya. Ijambo rizarishika ahantu hari umwijima itara rikaka, haleluya. Hari abantu bari barushe, umunsi umwe bakiriye ijambo ry'Umwami rihindura ubuzima bwabo. Oh haleluya. Cyarakomeje kurushiriza, mugira neza kumushira ku mutima wanyu. N'ikitara
ryakirashuza umwijima. Haleluya. Rigakesha ijoro ryose, kugeza inyenyeri zorasira. Shira umutima wawe ku ijambo. Shira umutima wawe ku ijambo. Luka igice cya 2:37 aravuga ngo kuko ata jambo rivuye ku Mana ribura ububasha, ijambo ry'umwami rifite ububasha bwo kurandura, gusenya. Ari ababyeyi benshi kintu bakize, igihe cyose abana babo baguma babatura amajambo y'Imana, kuko yaravuze ngo aha muri Petero nyine ngo n'imbuto itabora, n'imbuto itabora. Igice cya mbere Petero wa mbere igice cya 2:23 aravuga ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora. Twebwe ntabwo twabyawe n'imbuto ibora, ariko twabyawe n'imbuto itabora mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana ririho rikahoraho. Ijambo ry'Imana ryo ryatubyaye ubwa kabiri, ijambo ry'umwami niryo ryatubyaye ubwa kabiri. Amen, amen. Iryo ryakubyaye rishire ku mutima, rishire ku mutima wawe. Amen. Abafise umubiri bose basa n'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'amashugwe y'ibyatsi. Ibyatsi biruma, amashugwe agakabirana, ariko ijambo ry'Uhoraho ryamaho bidashira. Haleluya. Bavandimwe, hari ibintu wabaye mwari byo waronse byagiye birangira, ariko ijambo ry'umwami ryamaho bidashira. Kandi iryo niryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwiwe. Iryo jambo niryo ry'ubutumwa bwiza mwabwiwe. Mukundwa, shira umutima wawe ku ijambo. Imenyereza kugaburira ubuzima bwawe ijambo ry'Imana. Menyereza kubwira ubwenge bwawe ijambo ry'Imana. Menyereza guhanurira umubiri wawe uhanurira ijambo ry'umwami. Menyereza guhanurira abana bawe ubahanurira ijambo ry'umwami. Menyereza, reka kwirirwa wiruka inyuma bavugisha bakuvugisha. Fata ibyanditswe byera, niryo jambo ushobora kwishuza Imana. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yeremiya ngo ndi inyuma y'ijambo ryaje kugira ngo ndaricitse. Yesaya yaranditse aravuga ngo nk'uko imvura na shelegi bigwa bigatosa isi ntibisubireyo, ngo niko n'ijambo yarumvise ritazosubirayo ridashikaye icyo ritumye. Ijambo rikugikorwa. Yaravuze Dawudi aravuga ngo izina ryawe n'ijambo ryawe warabidugije ubirutisha ibindi bintu byose. Umva, shira umutima wawe ku ijambo. Iryo niryo rizo gukiza iyo ngwara, niryo rizo gukiza iyo kamere, niryo rizo gukiza icyo kintu kikuruhije. Iryo jambo rishira ku mutima. Haleluya. Rizocana aho hari umwijima, itara ryake. Amen. Mukundwa uri kurankurikirana, reka ndanize kubwira ngo umutima wawe numatane n'ijambo. Umutima wawe numatane n'ijambo. Hari abantu bamatanye n'ijambo. Yobu yaravuze ngo n'ijambo ryawe Mana ndarikunda kuruta ibyo kurya bitunga umubiri wanje. Yobu, ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Muzi ibyago yahuye nabyo, ariko umutima wari ukomeye kubera iki? Yawugaburiye ijambo ry'Imana. Turafise, hari ukuntu dushobora gufata ibindi bintu byose, ugafata imishahara y'abakinyi ukarara ku kabumbu, urashaka kumara amasaha 3 ku kabumbu. Uri umukristo, uri umuririmbyi, uri umukozi w'Imana, amasaha 3 mugabo ukabura iminota 10 yo gusoma ijambo ry'Imana, ukabura iminota 10. Mwene data, bariya bakinyi bo mu Bwongereza wirirwa ukomera amashi uri ngaha, ajya amahera bahembwa ntacyo baguhako. Fata umwanya w'ijambo ry'Imana, uwo ni wo mwanya w'ikibazi ku buzima bwawe. Sinkubujije kwinezeza, sinkubujije pe, mugabo icyo kintu kindi cyakubujije cyatwaye umwanya w'ijambo ry'Imana ni igiki? Icyo kintu gishobora kuja mu mwanya w'ijambo ni igiki? Turafite ijambo ryahanuwe irusha ayandi yose gukomera, ngo muzabe mugize neza nimarishaka imitima yanyu. Kubashira umutima wawe. Hari abantu numvise abantu bavuga ngo urumva ngo twebwe ngo twatsinzwe ngo turara nabi, ngo turara tumerewe nabi. Ndushobora kurara umerewe nabi kubera twasomye ijambo ry'Imana, ariko kurara umerewe nabi kubera kumva ijambo ry'umwami. Yaravuze umwanditsi wa Zaburi 119 ngo nararifashe ndibika mu mutima wanje kugira ngo ubushakanye nibuza busange harugaye, uwese nibuza busange harugaye. Narayibise ndishira mu mutima wanje kugira ngo singucumureko. Haleluya. Yobu nababwiye yaravuze ngo amajambo yawe yabonetse Yeremiya yaravuze ngo amajambo yawe yabonetse ndayarya, maze kuyarya ahindukira imbabara z'umutima wanje. Shira umutima wawe ku ijambo. Haleluya. Urakeneye kubaho unezerewe, urakeneye kubaho neza, urakeneye kubaho unyuzwe. Iyo usoma ijambo ry'Imana uranyugwa, ubuzima urimo bwose burakunyura. Haleluya. Reka kumbwira ngo nta mwanya ufise, ntuzobura umwanya w'Imana.
ntushobora kubura umwanya w'Imana, ntushobora kubura, naho waba ukora amasaha mirongo ingahe, urashobora kuronga isaha iminota 10 ku medita ivyanditswe vyera. Bavandimwe, iryo jambo niryo rizogutunga, niryo byo kurya, niryo mpamba izodukomeza kugeza tugeze mu bwami bwa Data. Imenyereza ivyanditswe vyera. Yesu yabwiye Satani, aramubwira ngo umuntu ndatungwa n'umutima gusa, wowe uzotungwa gusa ibindi. Umwanya wa siporo urawuronga, umwanya w'ibindi urawuronga, mugabo umwanya w'ijambo, umwanya wa Twitter, umwanya wa Facebook, umwanya wa TikTok ushaka kumara amasaha n'amasaha, mugabo kwicara umusoma ivyanditswe vyera zaranze, kurahomba. Shira umutima wawe ku vyanditswe vyera, shira umutima wawe ku ijambo ry'Umwami. Yesu aguhezagire, aguhezana n'inyota zo gusoma no kurimbura ivyanditswe vyera. Turagukunda Yesu, warakoze kuduha ijambo ryawe. Yaravuze Dawudi ngo ijambo ryawe n'izina ryawe warabidugije ubirutisha ibintu byose. Yesaya yaravuze ngo kurya imvura na sharige biko bikatosisi. Petero yavuze ngo turafite ijambo ryahanuwe rirusha yandi yose gukomera. Iryo jambo niyo sengeye umwene Data ngo rihe kibanza mu mutima wiwe, arironderera umwanya Mana, iryo rizomutunga mu gihe kizaza. Urakoze kumugirira neza, urakoze kumuhumugisha. Shobora kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Yesu abahinzara n'inyota zo gusoma ijambo ryiwe.